naho tuvuga ngo twaragize ngo twarashize hamwe mbega wewe ubwo ntuzohava usubira kugaruka ko babivuze nyakubahwa komiseri yavuze ati utazi umurundi amurunda mu nzu none ubwo uwo murundi tukuma tuvuga ko ushobora kumurunda mu nzu nubwo twovuga ngo twagize reconciliation ubwo ntibizogaruka ni ikihe mutegekanya kugira ngo ibyo bintu biranganwe n'imizi ikindi ni ikijyanye na justice transitionnelle ego mwatubwiye yuko hariho abamaze gutanga amatemwanyaje mbega iyo justice yaramaze gutangura cyangwa nimba itaratangura izotangura ryari izoheza ikore gute kuko uko biri kose jewe ngira ngo ndi umusozo informe sindumva aho mu bice mumaze gucamwo bamaze gutangura gushinga iyo sentare none izotangura ryari cyangwa mufise ihangiro yuko mumaze kubishyira ahabona bazomenya ko byabaye hanyuma bice bihagararira ngaho. Icyo ngomba kubaza nuko mu kumenya ukuri no kurekuriranira mabi yabaye mu Burundi uwo mugwi washinzwe wumvikanywe ko n'abari bagize iyo nama barabwira bati tuzomenya ibyabaye ariko kuba mwadusiguriye mufatiye no kuri parallelisme y'ibindi bihugu ingene byagiye biragenda nagenda abona yuko mwagize muti hariho amabi yabaye kandi muca muyita ihonyabwoko mugabo dusomye dusanga bagira bati uwo mugwi dutohoreza ibyabaye mugabo si uzo tubwira uti icyabaye tukita izina iki mwebwe nkuko mwabidusiguriye muza kuduha umuco mugira muti ibyo mubitanga nkuko mwabiduhaye tugere tuhagurutse ngaha tugira tuti niho nyabwoko ryagiriwe abantu bariya cyane byagenze gute twe Kristo. Murakoze, nitwa Innocent Habonimana. Isi ikibazo kimwe fatira kuri komiseri yavuze byerekeye byo ntambwe ya mbere de genocide avuga ibya categorisation yavuze ibyo muhinga w'umuzungu yagize aduca mu migwi aho yaronse bamwe akabita abatutsi abandi akabita abahutu abandi akabita abatwa. Jenshi ngira ikibazo ni fatiye umvugo mwakoresheje ngo abo yise canke abo abazungu bise aba naba mbega no concept kure concept tutsi hututwa abazungu nivyo biyumviriye bakuye hari iwabo canke nivyo basanze mu Burundi kuko umuntu ko bivuga uko ngo abo bise womenga abarundi barera ico gihe. Nitwa Desire Duwari nafise ikibazo kimwe ariko gishobora kubyara n'ibindi kuko mu byo umukuru wa CPR yatanguye avuga yabanje kutubwira article 6 de la loi CPR nkuko mugenzanja yaje kuvuga ibijanye n'amasezerano y'Arusha gira nta muri twebwe ibaki batazi mbere azafatana nkomwe yo batazi ibihe duhitiyemo kuva muri 2014 mu mpera no kuduga gira izo shingiro y'Uburundi yo ryarahindutse kandi mu bintu byateye impari nyinshi ayo masezerano y'Arusha arimo. Sinzi yuko uwo mugwi wa CPR woba wagumye ugengwa nayo masezerano y'Arusha canke yuko waciye ukorera kw'iryo bwitwa shingiro rishasha yoba yakinyanuriye ayo masezerano y'Arusha. Ikindi naco novuga umugwi bahereye kukuri hama kunywanisha jere ndafise amakenga
nimba mu byo ihangiro bihaye ari guhera mu 1885 gushika mu 2008, ariko bagaca bahera mu gukorera ku 1972. Sinzi yuko uko kuri ko kuva mu 1985 koba kutari gufasha kugushika kukuri nyako mu 1972 ndetse n'ibizokurikira. Aho rero cyane amakenga kubyo barashikije mu nama nshingamateka gushika naho biyita izina ku byabaye mw'ico kiringo c'1972 ndetse n'1973. Ikindi naco ntimubona yuko kwita izina ivyo byabaye mw'ico kiringo bizogira n'ingaruka mbi kuko kuri kw'ivyo bindi biringo mutarakorera. Ikindi naco navuga ku kijanye n'ivyo biringo rusange. Sinzi yuko ubuhinga mwamukoresha mukorera ubwa mbere aho kw'ivyo abantu babonye ndetse nabo barabikoze byonyene, cyangwa ko hariho n'ubundi buhinga mwoba ubundi mukoresha atari ibyo byonyene, kubera ubundi bwahitiye mu njyane nyinshi ushobora gusanga hariho n'ibinogo mushobora kwihendako kubera mukoreye kwabo bantu gusa ngo turatuka abantu ngo baravugisha ukuri ariko birashika no kubesha bakabesha. None mutegekanya iki kugira ngo abarundi basubire mu bihe byo kurengera aya mazina n'iyi migwi, kugira ngo abarundi bitana abarundi ibyo by'ubwoko byibagirwe mbere binazimangane, kugira ngo umurundi wese yite umurundi, hanyuma tubone gushikira mbere amahoro arama, kuko inshuro zose hafi ya zose habayeho kumeneka amaraso, habayeho kwishingikiriza ibi by'ubwoko, abahutu, abatwa n'abatutsi. Murakoze. Mbega ko tubona kandi twumva ko mu ntwaro niko ndavuga muri kino gihugu nyine cy'u Burundi hari ibyo kubahiriza ibice, tukumva ngo 60% Hutu 40% Tutsi n'ibindi, murantungane ntabivuga neza. Mbega mu mpera z'iki gikorwa mushinzwe cyo kwizera ko u Burundi buzobonwa nk'igihugu kitagira ubwoko kandi butigeze bubaho. Ikibazo kigira gatatu kiri muri uwo muce nyene, gushika uyu munsi mwebwe nk'abari muri uwo mugwi severe, hampande y'ivyiza mwatubariye biriko birarangurwa bikomoka kuri ico gikorwa nyene, mwatubariye mu Ruyigi ko hariho komisiyo justice pe igisata c'ubutungane n'amahoro kiriko kirakora cabifashe mu minwe, natubwira ni Muyinga. None rero nashaka kumenya hampande y'ivyo vyiza, mbega gushika uno munsi nta ngaruka mbi zozo muba mumaze kubona muri igikorwa canyu, canke abamenye uko kuri boba bagira reka ngeze ngaho tubwire Kristo.